Uga uno munsi niko paze nico gihe cyo kugaruka muri equipe itwa Real Madrid nivyo n'umwana akarakora ibiharo vyiza statistique no kuri nkino 11 bitsindo 4 asitesha kuri zine uri umukinyi kina hagati mu kibuga biragaragara ko ufite ibiharo vuga bimeze neza vyivugira niko paze aza kugaruka muri equipe ya Madrid cyangwa ibyo biraza kuba vyora bivanye ngomba uze kuba unyinjizamo neza neza Real Madrid abakinyi ifite hagati mu kibuga urabe poste nubango niko paze sangwa kinamwo urabe harafise nico gikuvuga ngo niko paze agaruke muri equipe Real Madrid nimba ayifuza canke Real Madrid mugarukane aza ko vyora ko shaka kugaruka karonka n'umwanya muri equipe Real Madrid bwana story bivanye n'abakinyi uvuga ngo ifise kuno munsi muri Mediane niko paze numwe mu bakinyi beza cyane umwana akiri muto yaciye mu mugore wa Madrid biza kurangira avuye mu mugore wa Madrid yerekeza mu mugwa komo aguzwe ariko harimo niki muri kontra yiwe harimo ubusabe bwa Real Madrid yuko bifuje kumugarukana boriha amafaranga atarenga miliyoni 9 kugira ngo bamuzane uro musi niko paze numwe mu bakinyi beza cyane no kanasindure ko uretse ko na Real Madrid bako barifuza kumugarukana narumvise nimwe mu migwe mu Bwongereza isa nkaho yimuteze ijisho cyane kanatsinda ko amurabira hafi ko amurabagiza kugira ngo bashobore kumusimbana mu Bwongereza umve numwe mu mpano iri ngaho imeze neza kandi baranitwara neza hariya mu mugwa ko masanzwa nari mu iganwa rya Serie A mu nkino 12 gusa amaze gukina mu minota 1069 amaze gutsinda ibitsindo bigira kuri 4 n'ama assist agira kuri numumiriye offensive afise uruhara mu bitsindo 8 mu nkino 12 zonye amaze gukina urumva ko ari ibiharuro vyiza cyane no mwana akiri muto afise ariko garuka kandi urabe muri Real Madrid uno munsi hari abakibo hagati mu kibuga usanga baca kuri numero 10 nyene hari uwo mwana ndavuga yitwa Ardagire harimo na Jude Bellingham hariho burya ushobora no kumuhenge kukamushaka no kubiharuro 8 akaza kakina ariko ivyo rero 8 akaza kakina uno munsi hari abakinyi bagira kuri 2 Real Madrid bafise kanatsinda ubona nk'abakinyi Xabi Alonso asa n'uko arakonta ko cyane ariko eske kugarukana niko paze no musi yamaze kuba nafatisha muri mu mugwi wa komo kanatsinda ubona ko umwanya ukwiye ariko aranawuhabwa arashaka kukwemera kugaka mu mugwi wa Real Madrid kugira ngo haze kuba nk'umu backup wana bakinyi ivyo genda bitahura mu buryo buvuga buti Real Madrid no mugwi mukuru numugwi umeze neza kanatsinda n'uno mwana yanahavuye afise inyota yo kuhagaruka kanatsinda mu mwaka weze vyaranahaze ko ashobora kuhagaruka kandi vyaragaragara ko umwana nahiteguriye cyane gushobora kuza kwakina muri no mugwi wa Real Madrid je nemeza neza ko kugaruka mu mugwi wa Real Madrid mu gihe Real Madrid yo bibihisemo ibikunze kuzana niko paze mbona ko bikunda cyane ko niko paze ashobora kugaruka mu mugwi wa Real Madrid eski umwanya we wo gukina muri no mugwi wa Real Madrid uriho uzonaboneka je nizera yuko niko paze kugaruka muri Real Madrid yo baje nk'umu backup nyoza nk'umuntu asanzwe azineza neza ko umwanya we uzohoraho ibihe byose ariko sinimba we yumva ko yo bakunze mu Real Madrid abaje kugwanira ikibanza uri kurumva yemeye kuza kugwanira ikibanza n'abandi ego yoza ariko nizere ko kuganira ikibanza kuri Xabi Alonso mbana nkaho umengo yamaze guhitamo ikintu yamaze gukunda umuntu ataco mukurako bisa nkaho kigoye sinumva neza na neza ko Xabi Alonso yo kwemera kwicarika Ardagira umwana nkaho umengo yigarurira umutima wa Xabi Alonso ngo kaho ni nk'umuhungu wiwe no musebere mu Real Madrid kandi biragoye ko yo sacrifice ya Jude Bellingham ngo aramicaye ngo aho umwanya wo niko paze uno museba Hendrick netone ko barisabira gusohoka kandi ubona ko ari umwana agerageje kugeragezwa ku ruhande rujya ruca ko Manchester nuko yogerageza gutanga ibiharuro vyiza uno munsi hari umukinyi yitwa Rodrigo Goes uri kurumva nawe nyene uno munsi se wiwe urabona nkaho umengo yashangashiwe n'uburyo ariko arakinishwa mu Real Madrid ujyawe n'ingurire namunone n'isoko aba yaragiye bisa nkaho ngo ariko aravugana n'imigwi mwibanga kugira ngo bikunde ko ashobora kumvisha umuhungu wiwe ave mu Real Madrid ivyo byose bikagaragara ati hari zimwe mu mpano Xabi Alonso akagagiza guha umwanya kubera yuko azikunze ariko atari uko ziko ziratanga performance nziza ku buryo byo bitomwankira yuko yogerageza undi mukinyi kugira ngo bishobore gukunda ze ahamukinisha bigende neza ukabona karakinisha nubwo byoshika kicarika hanze uno mukinyi ndavuga Franco Masatuna agarukanye Brahim Diaz ariko nta musi numwe urabona ko Xabi Alonso yiyumvira kugerageza umwana nka Hendrick ariko uranyumva rero ivyo binyereka ikintu kivuga giti niko paze aje mu Real Madrid dusinze tuzi ko poste yiwa kinako ayisangiye n'umwana wa Xabi Alonso burya Ardagire ndamwita umwana wa Xabi Alonso kandi ucugereka ko umukinyi nka Jude Bellingham ego no munsi tuba tubona Ardagire yicaye kwa kwera ko Jude Bellingham yagarutse ariko araraba ati ko bidakunda ko no kwicarika Ardagire igihe cyose fuma nemera nkamuhindurira poste gaca ku ruhande apfume bose bakina witwa Jude Bellingham akine witwa Ardagire akina fuma hindurana system canke nkakinisha Federico Valverde nkamushira ku biharo bibiri kugira ngo bikunde Jude Bellingham nimba namukinisha 8 Ardagire akine 10 nimba Ardagire namukinisha 8 Jude Bellingham akine 10 uri kurumva ivyo byose akageza kurondera poste uburyo bwose inzira zose zishoboka kugira ngo Ardagire agume mu kibuga rema hamamo na rero wewe
niko pazi kuza mu mugwa Real Madrid uzi ko uhurira ko n'abakinyi bagira kuri babiri aho hariho Jude Bellingham na Arda Güler babona ko umwanya wo gukina bishobora no kugutuma mbere n'urugero rwawe wari uri kuno munsi mu mugwa wa Como rushobora gusubira hasi rero kwiyumvira kugaruka mu Real Madrid bisaba ko wicara ukavyumvira ko inshuro zigera kuri zitatu uri ku rugero rwiza kandi ngo natuma rukomve ku Real Madrid bakakwiyumvira ko kugira bakugarukane ariko nawe bivanye nakazuza kawe manzo kiyumvireko uyumvira decision kugaruka mu Real Madrid inshuro zigera kuri zinati je namaze guhitamo kugaruka mu Real Madrid kuko ushobora kuza bikagusubiriza urugero hasi bigatuma n'indi migwi itakiri convaincre no kukuza kukurondera garuka urabe Eden Hazard yaje mu Real Madrid umukinyi mwiza cyane yarateye ubwoba avuye muri equipe yitwa Chelsea de Blues tanzi biharo byiza cyane muri Chelsea de Blues ku buryo muri Real Madrid tori kumvishwa uburyo nyene niyezina bwayi gutuma Eden Hazard yicara ku gatebe ntabwo ari gutahura ku buryo burugwa n'umwanya kushobora kuronderwa n'imiburi n'iminota nka 10 kubyo yokinishwa mu Real Madrid ntabwo ari kubona ngo utahure neza na neza kanatsinda nico gihe ni Vinicius Junior kikari irondeza mu Real Madrid yumve ko yonafatisha Eden Hazard bamukuye muri Chelsea de Blues yafatije abahaye ibikombe vya Europa League ndetse ni abashikanyije mu bihe byiza cyane byo natuma bitabira n'ihiganwa rya UEFA Champions League ariko garukana Eden Hazard aje mu Real Madrid wamye ari nk'umugwi w'indoto ziwe kuza kwakinira ariko ahuriranye n'umumenyereza uri kurumva yumva ko atugurukiwe cyane kumuha uwo mwanya n'ubwoba w'iminota 10 yarana ufise upfisha ubusa erega Hazard ubundi kibazo ca mbere yagize ko abaye kuvunika agishika muri club ya Madrid uretse no kuvunika burya Hazard nta n'umwanya ushimishije ntihawe ikiringo cyo kugira ngo afashwe kugarukana urugero rwiwe mu Real Madrid kuko yahuriye n'umumenyereza atari mu migambi yiwe nyene 100%. Nigihe nabona yawuhabwa nta kintu yawumaza kabisa. Erega byari bigoye ko umaze ico kintu kanatsinda nako kanya gato yarahabwa caja mu mvune. Erega umviriza ikintu ca mbere cakwege Hazard cabaye ikintu kivuga ngo ibihe ugarutsemwo wowe nibihe eske ni wazahuza gutanga ibintu bimeze gute uruhande rwawe uri gukora ushiramo ingufu zimeze gute kuburyo umumenyereze unakugirira impuhwe Patrick ndagwa Karoli kubera ko Hazard ikintu ca mbere muri kariyeri yiwe yarazwiko yarameze nk'ikinebwe yari umunebwe Hazard ntihere wa mukinyi uvuga ngo rikora cyane ngo nabiko garuka mu bihe vyiwe vyiza kuburyo uri n'umumenyereza wiyumvira ngo uyu muntu none eske nimba atari mu bihe vyiza nkaba mbona umenga nta kintu ariko arakora kugira ngo ahatirize kugaruka kwiwe kwiza none je ncanamufasha iki hanyuma kandi yanagaruka akiva mu iyo mvune hamwe wumva nkaho umenga byo tangura gutoreka batangwe kuza baramuha iminota ingahe agaca yongera akavunika yaguma avuna ngo uri ku mwanya wose agaca yongera akavunika naho yagaruka wasanga urugero rwiwe ruri hasi cyane erega Hazard yagiye guhura n'ibibazo nivyo yaravunaguritse ariko yongera atakwahura n'ibibazo byo kutaba mu migambi y'umumenyereza ivyo bibazo byaramukoze ivyo nivyo gusa iki cyarimo kabisa kubera ko bwamerera mbere ko umumenyereza akarore bwana Ridiki Pedro Gonzalez hari umukinyi yamusombije kuja mu mvune mu FC Barcelona yakoma aje mu mvune yakinyere classico zinga ariko buri mumenyereza wese yaciye muri FC Barcelona yirumva ati uretse yuko Pedro Gonzalez akaja mu mvune uno mwana dutegezo kumufasha tumudugiriza urugero tumufashe kumurinda iki kibazo cyo kuja mu mvune ndetse none Hazard yarigeze ahura na wa mumenyereza yumva ko ari mu migambi yiwe kugira ngo ashobore kumufasha kiya kibazo cyo kutaguma yisanga mu mvune buri kanya no kuvuga ngo Hazard avuye mu mvune bakamushira mu kibuga bikora biranga no kuvuga ngo Carlo Ancelotti yashaka kumuha umwanya na Carlo Ancelotti we yavuga ati wewe ndakurindira uve mu mvune nta kindi nta nico mfise cyo mugambi cyo kugufasha gutora solution yo gutuma udashobora kuyisanga kandi mu zindi mvune wewe ni werekana urugero rwawe uvuye mu mvune va muri gwa rugero hamwe waruvuye mu mvune hama ushike ugaragaza vyiza urumva arindiriye wowe uyizane wigaruka mere neza uri kurumva ariko nta ruhara rwiwe afise ko kugufasha kugira ugaruka mere neza Ancelotti ntaba ivyo nivyo byanamukoze ko Eden Hazard rero navuga ati rero uno mu kinyi niko pazi kuza muri Real Madrid amanze yicara vyumvire ko neza yumvire kuri kazoza kiwe ese kugabe na mbere ndi mu migambi y'umumenyereza nimba ndi mu migambi y'umumenyereza birasaba reko ngenda hariya muri Real Madrid manze nitange ngo bishoka byose kugira ngo namukonvenke kanatsinda ko ndi mu migambi y'umumenyereza ndamwemeze neza na neza yuko niyo migambi yiwe nshobora kuza nkayifitingamwe kandi nkamuha umusaruro mwiza si ntare mu migambi y'umumenyereza ibintu byo kuja muri Real Madrid nimba ntagomba kwisubiza hasi kanatsinda namaze no kuna banda nafatisha ugiro rwanje ko rurakura ntagomba kurusubiza hasi ndavyihoze ngome muri komo canke ndonde rundi mugwi umva ko afise umugambi na jewe wo kumuha umwanya kugira ngo nkine nigaragaze ndongere ndanaduza urugero rwanje cyane nuvuga ko ubwa mbere na mbere nko kuri Nico Ridike simbona impamvu yobaje muri Madrid by'ukuri muri kano kanya nivyo
jewe nemeza ngo numukinyi mwiza ndiko ndamuraba muri Como nararavye match ziwe zigiye zitandukanye ariko n'ubwo bitwa Cesc Fabregas muri no equipe umumenyereza wiwe ndaraba burya kinamwo bwenga shira mu mikinire yiwe burya atangamwe amapase mugo ukabona ngo ubundi mu Butaliyano football yabo iratandukanye niyo muri Espagne biratandukanye kubera ko Abataliyano bobo football yabo ni ya football igoye cyane abasatirizi gutsinda ibitsindo mugabo ni football ubona ngo ibirimo ingufu zitandukanye ariko ubwenge bwinshi mu byo kuzibira kuruta ibindi bintu byose rero hagati mu kibuga murabona ngo arashobora kwidebruya mu buryo butandukanye mu kudugana imipira ndetse no gupressa no gutanga amapase meza arabishoboye kabisa ndetse no gutsinda ibyo bitsinda arabitsinda kumva mugabo uravye Madrid nabo umupira bakina ni wa mupira rimwe na rimwe bigusaba kwirondera amasolution ku giti cawe kugira ngo abantu uja gukura umupira ujana handi ibintu bigende neza nivyo yoshobora kuza par exemple agatwara nk'ikibanza Ardagirire mu gihe bo guhangana ko bakuri fair kuko n'imyaka basana bayinganya hari bakoresheje ubuvuga kuri yoshobora gutwara ico kibanza Ardagirire mugabo novuga ko yoba yihuse mu gihe yogaruka i Madrid agatakaza umwanya we muri Como nashishane nka equipe yaritanguye ku mwanya kandi kwitwara neza muri Serie A jewe sinovuga ngo yobara amahitamwe mabikuza nako byo bari bikuza muri Madrid mu gihe yipfuza kugwana ariko ndabizi neza ko yoza yongera kugwanira ikibanza bushasha muri club kubera ko ubushobozi bwiwe nubwo ari bwiza hari abandi bafite ubundi bushobozi nabo bafite ubwo bushobozi muri club ya Madrid mugabo batari ko baronka umwanya wo gukina nituzi ivyo Franco Mastantuono zo producer mu minsi iri imbere nituzi ivyo Ardagirire ashobora kuzogera ko kano kanya n'umukinyi mwiza muri club ya Madrid ndetse n'ugerego rw'ivyo niko pazi yutanga ariko arabitanga muri iki gihe muri iyo club ya Madrid ubwo reje ko bwanje novuga ko pazi n'umukinyi mwiza mugabo kugeza uyu mwanya ntabona abereye canke nka kariyeri yiwe ariko yubaka yabereye kugaruka muri club nka Real Madrid gukina kuri nimero 10 hari Ardagirire mu kibuga nubwo bitaratorana n'umugabo witwa Jude Bellingham yego Ardazoza n'umukinyi akomeye mw'abantu umunsi vyakunze Jude na Arda bakamenya ukuntu bakinana hagati muri Real Madrid bigatungana umubano ukagaruka neza akaza novuga kwiyumva namwe muri equipe ku mpande zose ndakubwije ukuri Ardagirire azomukinyi w'agaciro kuruta uko niko basi yo muba rero je kuba simbona impamvu niko iyo kwihutira kuva muri Como agaruka muri Real Madrid nimba iyo opportunity gihari nabaragumyeyo ni close bashizemwe baramugurishije burundu mugabo bashiramwo aga close kuko bashaka kusubira kumugura ku miliyoni ziri hagati ya 9 na 10 nimba kagihari nabaraguma muri iyo club ya Como Real Madrid nizoba yamutakaje zo bagihari arindire yuko ibintu byose biba byiza hanyuma kasubire muri club yandi Real Madrid uretse ibuye gusa ritetswe ridasha igitetswe cyose kirashe ubundi ikindi cyose gitetswe kirashe Ardagirire ategeza kuzomukinyi mwiza ko ariko arategurwa mu mugore wa Madrid uwo mwanya karawuhabwa kugira ngo amenyere yongere yifatishe yongere abone aho yakosheje no munsi kugira ejo kurukino rukurikira zo hakosore ivyo ni bimwe bifasha umukinyi kuduza urugero no kwigarukana kandi kanatsinda yahuye n'umumenyereza amwumva mutahura mushaka yifuza no kumufasha kugira ngo aduze urugero bikomeye cyane uriko uranyuma ivyo byose nivyo bintu bigaragaza canke ibintu atwereka yuko Ardagirire ategeza kuza umukinyi mwiza ameze neza rero niko pazi kuza mu Real Madrid azi ko aje kwahurira urumva namukora umbone burya ndibuka niga muri 4e année primaire twarigana n'umunyeshure umwana w'umwigisha ico gihe umukoze ko gusakarira wazamva umwigisha kubwira ati ngo muramuze ukuntu bamwita uwo ni mukora umbone bamwita mukora umbone rero Ardagirire kwaza byaronso ni mukora umbone ni nk'umwana wiwe imagine rero wowe uraje uje gusangira poste na Ardagirire uribaza na rugero rwawe n'ivyo uriko urafatisha no musi ni ruranagera ku rwego rw'ise ku buryo ukumva yuko nimba ariko aravugwa abakinyi beza cyane ba nimero 10 no musi wowe batanu wa mbere ushobora kubamwo ariko uracirondeza kugira wumve ko ukwisanga muri urwo rutonde rw'abakinyi beza cyane batanu ko muri canke batatu canke babiri amahitamo ni kuza mu Real Madrid ugiye gusangira poste no witwa nk'umwana wa Xabi Alonso uko vyo genda kose ategeza kurondera uwo mwanya we wo gukina jemba numva rero kuri niko pazi kuza mu Real Madrid cenka je nk'umuhanura no mu byati ni oya gumaho gumire kwa equipe itwa Como gumire kwa Como nimba vyoshika komika kugurisha kundi mugwi wumva ko bagukeneye cyane banakunyotewe bifuza kugukoresha genda ariko kuza mu Real Madrid ngo mbona vyihoze ateguma muri equipe itwa Real Madrid nugende unavyihoza kugeza muri kano kanya n'umwana wawe witwa ko niko pazi sanzwe yarakiye muri equipe itwa Real Madrid ariko n'umusaka bakiniye equipe itwa Como akari nayifasha barashaka gushaka kuri kirigenza neza
rero umukino uvuga ngo iyo bayifuza nyene ariko kipe yitwa Real Madrid ikaba nayo kugeza muri kino gihe bo bayifuza gutanga imiliyoni 9 z'amayero hama bagaruka umwana wabo wa kera ariwe niko paze nuko uvuga bimeze atwivira makuru amwe muri karavugwa nashaka ari tuzogaruka amwe aza ko karavugwa hariya na hariya ariko tubanze tugende twinjira wanashaka no mu gikombe uvuga ngo muri qualification ya Coupe du Monde umuganda uvuga ngo waburaya hano uvuga ko rakininkino zitandukanye twabonye imigwi imwe kiratsinda indi itsindwa ku mugoroba wejo equipe yitwa Azerbaijan kiratsindwa na equipe ya Islande ibitsindo bishika kuri 2 kubusa mu equipe yitwa Armenia nayo kiratsindwa igihugu ca Hongrie igitsindo kimwe kubusa Norvege iza kuba yirahira kino gihugu uvuga ngo ca Estonia ibitsindo 4-1 ibitsindo vyatsinzwe n'umukinyi azi ku izina rya Sororof ku munota 50 ku ipasi witwa Sande Berge munota 52 iminota ishika kuri 2 witwa Sororof aza kuba atsinda igitsindo nyene ca kabiri ku ipasi ya Julian Liesone munota 53 Erling Haaland aza gutsinda igitsindo ku munota 53 ku ipasi witwa Julian Liesone nyene munota 32 witwa Erling Haaland aza kuba agiriki atsinda igitsindo ku munota 32 ku ipasi ya David Hofe ruvuga ngo hama Robin Sarmana wa equipe ya Estonia aza gutsinda igitsindo nuvuga ngo Sororof na n'uwitwa Haaland batsinze double ku mugoroba weje mugihe kandi Andorre cyatsinda equipe ya Albania kimwe kubusa equipe y'Ubwongereza iza gutsindwa na kino gihugu ca Serbia ibitsindo 2 kubusa ibitsindo vyatsinzwe na Eberch Eze munota navuga ngo wa